Ndabaramukije nongera ndabani ikaze muri iki kiganiro cimbo n'imbano cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 mu bihumbi 2022. Mu kiganiro cy'uyu munsi tuganira ku kibazo cishira mu bikorwa ry'amasezerano ya Rwanda yashizwe ko umukono itariki 23 z'ukwezi kwa 11 yategeka imigwi yose y'abanyamahanga igwanira muri Kongo, FDLR, FOCA, Red Tabara, ADF, FNL n'iyindi gushira ibigwanisho hasi no gutahuka mu bihugu vyabo bitarenze inyuma y'imisi 5 kuva ayo masezerano ashizwe ko umukono. Iyo ngingo yubahirizwa nta mugwanyi numwe wo mu muhari wa FDLR, FOCA, Red Tabara, ADF, FNL n'iyindi aba akibarizwa ku butaka bw'ico gihugu. Ayo masezerano ya Rwanda kandi asaba ibihugu iyo mirwi iturukamwo kwakira abahoze ari abagwanyi bayo. Aha ibihugu bivugwa cyane bikaba ari Burundi n'u Rwanda. Umuhari wa FDLR ukomoka mu Rwanda. Leta y'ico gihugu ikaba iwagiriza ko witwaje iterabwoba kandi ko wasize ukoze genocide mu gihumbi 1994. Umuhari wa Red Tabara wo ugizwe n'abarundi washinzwe inyuma y'ibihumbi 2015 nyuma y'imyerekano abandi bise imigumuko yiyamiriza ikiringo kigira gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi w'ico gihe umuhisi Pierre Nkurunziza. Hari nyuma kandi yigerageza gutembagaza ubutegetsi bwiwe hakoreshejwe inguvu. Leta iwagiriza nawe nyene kwitwaza iterabwoba. Yaba Uburundi canke u Rwanda, ivyo bihugu vyose birarahira bikarengwa ko bidashobora kwicarana ku meza y'ibiganiro n'iyo mihari bagiriza iterabwoba. Mu biganiro iyo mihari yagiranye na gahuzamiryango yagiye ihakana ko ari mihari y'iterabwoba. Yavuze ko iharanira ko ibintu bihinduka mu bihugu ikomokamwo. Yavuze ko irwana kubera ko mu bihugu ikomokamwo hari akarengane. Ariko aho ikibazo kibera ingorabahizi nuko itarwanira ku butaka bw'ibihugu vyayo. Ivyicaro vyayo biri muri Kongo. Mu biganiro vyitiriwe Nairobi ya gatatu vyahuje intumwa z'imigwi y'abanyekongo yitwaje ibirwanisho ishika 50 abaserukira amashira hamwe ataho yegamiye muri politiki hamwe n'abarongoye abandi mu mibano vyabereye i Nairobi ku mugwa mukuru wa Kenya kuva ku igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 11 gushika itariki 6 z'uku kwezi. Iyo migwi yemeye kubahiriza amasezerano ya Angola ayitegeka gushira ibirwanisho hasi, ariko ivuga ko itazopfa ibikoze imigwi y'abanyamahanga itaratuzwa muri ico gihugu kuko ngo ariyo yatumye bamwe mu banyekongo bafata ibirwanisho ngo bikingire. Inyuma y'ibiganiro vya Nairobi, umuhuza Uhuru Kenyatta yavuze ko ico kibazo agiye kugishikiriza abakuru b'ibihugu vy'akarere. Imbere yuko ico kibazo gishikirizwa abo bakuru b'ibihugu vy'akarere, twabateguriye ikiganiro c'imbo n'imvano cihweza ivyo vyose. Imbo n'imvano yatumiye imihari ikomeye muri iyo y'abanyamahanga iri muri Kongo kugira ngo yumve igituma gushika ubu yanse gushira mu bikorwa ivyo isabwa n'amasezerano ya Rwanda. Twari twanatumiye na leta y'u Burundi n'iy'u Rwanda kugira twumve ico zivuga kugira zakira abarwanyi b'iyo mihari, ariko ivyo bihugu byose vyaranse kuza muri iki kiganiro. Twanatumiye nishiramwe ICG rifite intumbero yo gutorera inyishu amatati kugira ridufashe gusesengura uko ribona ico kibazo c'imihari y'abanyamahanga itegekwa kuva ku butaka bwa Kongo vyanse bikunze. Ko leta z'u Burundi n'u Rwanda zivuga ko zidashobora kuganira n'iyo mihari bizogenda gute kugira itahuke. Ko imihari yitwaje ibirwanisho y'abanyekongo ivuga ko itazofishize ibirwanisho hasi. Imigwe y'abarwanyi b'abanyamahanga itaratuzwa muri ico gihugu. Ubona ko bavuga ko bafashe ingingo yo gukoresha ibirwanisho kugira bikingire. Murumva bifise ishingiro. Niko kiyo mihari yahisemwe kugwanira ku butaka bwa Kongo hakuja mu bihugu vyayo. Iki kiganiro c'imbo n'imvano mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Siriyake muhawe nayo. BBC gahuzamiryango i Bukavu ni kuri FM 102.2.
muri kino kiganiro tugiye kuba hamwe na Patrick Nahimana umuvugizi wa gisirikare w'umuhari Red Tabara w'abarundi. Patrick, amahoro. Mahoro meza ndabumva cyane. Ego urakoze, tugiye kuba hamwe kandi na Kwirengoma umuvugizi w'umuhari FDLR w'u Rwanda nawe nyene ugwanira muri Kongo. Kwire, ngira ngo uranyumva amahoro? Komera ndakumva. Ego turi kumwe kandi na Piero Karuba wo mu muhari wa Biroze bishambuke uregwa gukorana na Red Tabara. Piero, bite uranyumva? Ndakumva bwana munyamakuru komera. Urakoze cyane. Undi mutumire ni umusesenguzi Sematumba Onesforo wo mwishyiramwe ICG ryishinze gutorera inyishu amatati akabaserukira iryo shiramwe mu karere k'ibiyaga binini. Sematumba, amahoro? Na mahoro siyake na mahoro rwose ndabumva neza. Ego turetse yabo batatu rero wa Red Tabara wa FDLR hamwe n'uwa Biroze bishambuke mubo turi kumwe muri kino kiganiro. Sematumba we ari ngaha i Nairobi muri Kenya. Mu gutangura kino kiganiro rero reka tubanze twumve ijambo muhuza w'ishirahamwe ry'akarere k'ubuseruko bwa Afrika mu matati y'abanyekongo President Uhuru Kenyatta yavuze asozera ibiganiro vyitiriwe Nairobi ya gatatu. Harimwo vyinshi bumvikanye ko byotuma amahoro agaruka muri Kongo, ariko aranavuga kuri ico kibazo c'imigwi igwanira muri Kongo y'abanyamahanga ari nayo tuza kwibanda ko muri kino kiganiro. Ereka tubanze twumvirize Uhuru Kenyatta. Hakuna mmoja wenu ambaye alisema ya kwamba nta numwe muri mwebwe yigeze avuga ko adashaka gushira ibigwanisho hasi kugira aje hamwe n'abandi kugira mwubake igihugu ca Kongo c'abakongomani. Nanje ivyo ndabibashimiye. Twaraganiriye n'amashirahamwe ataho yegamiye muri politike, abarongoye abandi mu mibano. Ivyankoze ku mutima no kuganira n'abagizwe ko ingaruka n'iyi ntambara cane abagore n'abana. Turiko turaganira twasanze intambara imaze imyaka irenga 20 idashobora gutora inyishu mu kiringo c'umunsi umwe gusa, ariko tuvuga tuti ni ngombwa ko dutangura guca ibarabara ridushikana ku mahoro arama. Ubu ntituvuge gusa, ahubwo tugire ko dushira mu bikorwa ivyo tubona ko bishoboka. Aha nashaka mvuge bike muri ivyo mwatubwiye. Twamaze kumvikana na leta ya Kongo kwigiye kubishira mu bikorwa vyihuta. Ubwa mbere mwavuze ko mufise bagenzi banyu atacaha bakoze ariko bahagaritswe bazira amoko canke kwagirizwa kwarabagwanya. Perezida yavuze ko tuzoshiraho umugwi ugizwe n'abategetsi bo mu mibano bari ngaha. Na jewe ndamubwira ko nshaka kuba muri uwo mugwi, hanyuma tugire amatohoza kuri ayo mazina yose, abo tuzosanga ataco bagira bace barekurwa ubwo nyene. Ikindi nyarya abantu birukanywe hafi canke mu mashamba ariho bahora bakura uburaro n'uburamuko. Perezida Tshisekedi yavuze ko azobandanya yubahiriza ibidukikije vya Kongo, ariko aremera ko ivyo bidashoboka abasanzwe baba muri ayo mashamba batabigizemwo uruhara. Yavuze ko azotumako inama yo guhanahana ivyiyumviro kugira abagizwe ko ingaruka no kwirukanwa bashobore guhabwa akazi nk'ako gucungera amashamba canke ibikoko biyabamwo, canke bafashwe mu gukora iyindi migambi y'iterambere. Ivyo navyo yaravyemeye. Abagwanyi bose bemeye gushira ibigwanisho hasi bazoja mu mugambi wo gusubizwa mu buzima busanzwe, hanyuma baje mu migambi yo kubaka igihugu cabo. Yavuze kandi ko abantu bava mu ntara ya Maniema bafitaniye ikibazo n'abimba ubutare. Yavuze ko mu mpera z'uku kwezi canke mu ntango z'ukwezi kwa mbere muzotumwa ko mu nama ikinshasa, nayo makompanyi nayo nyene azohamagarwa habe umwumvikano ugizwemwo uruhara n'abantu baba muri ako karere. Na jewe nk'umuhuza nzoba ndi muri iyo nama kugira nirabire ko iyo nama yabaye kandi ko mwayigizemwo uruhara.
yavuze kandi ko kubashaka kwinjira mu gisirikare hariho ikirangamisi gitegerezwa gukurikizwa, ariko ni ngombwa babanze guca mu mugambi wo gushira hasi ibigwanisho no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abagwanyi. Ariko kandi twavuze ko kugira tubashe gushika ku byo twiyemeje, ni ngombwa ko abatanga imfashanyo kuri Kongo badufasha gushira mu bikorwa iyi migambi. Ku vyerekeye umutekano n'imigwi yitwaje ibigwanisho yo mu bindi bihugu iri muri Kongo kubateza umutekano muke, ibi twavuze ko tubijanye mu bakuru b'ibihugu bigize ishirahamwe ry'ubuseruko bwa Afrika. Iyo migwi igenda iganire n'amareta y'ibihugu iturukamwo, isubireyo yireka abanyekongo babe mu mahoro. Twavuze ko mu kwezi kwa mbere canke kwa kabiri k'umwaka uza tuzoba dufise inama zibiri. Inama ya mbere izobera Goma, muri ico gihe nyene tugira iyindi nama i Bunia kugira twihweze intambwe tugezeko, nimba turiko turatera imbere canke nimba twananiwe. Twebwe tuzoba turabashitsi banyu kuangalia yale ambayo yanaendelea kwa ground. Sisi ndio tutakuwa wageni wenu. Ngira ngo rero murumvise ico Uhuru Kenyatta avuga ku migwi igwanira mu gihugu ca Kongo kandi iva mu bindi bihugu atari abanyekongo. Reka rero mpakaryo uwo muri Rede Tabara Patrick wumvise ivyo Uhuru Kenyatta avuze ku migwi y'abanyamahanga igwanira muri Kongo. Wewe ubivuga kwiki? Ndavyumva ivyo bawe ko ravuga. Ariko dufata ingingo batatubwira inama. Aho ibigwanisho by'imvo za politiki. Ikibazo cy'u Burundi kirazwi barakivuze kuva FDD igishika ku butegetsi yaranzwe no kutagomba biganirwa ubutegetsi n'abandi. Noneho uko iminsi yagiye agenda bagiye bimonogoza. Noneho 2015 niho hagaragaye isenyugwa y'amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro biva. Ivyo ni vyatumye Tabara no munsi ibaro muhari witwaje ibigwanisho. Nico catumye ebwe duhitamwo gusohora imbunda wanire abarundi. None uno munsi ko mutubwira dushira ibigwanisho hasi akarere ko barabivuga. Akaba bahonyanze ibwirizwa nshingiro akarere kahari. Akaba bahonyanze amasezerano y'Arusha ubumwe bwa Afrika buhari. Namusamaze ko gwiki kugira ngo tuvuge ngo dushibigwanisha hasi. Ariko naho bajije ikibazo Patrick, naho bajije ikibazo umuntu yumvirije ibintu byose bibabaje abarundi baciyemwo CNDD-FDD kuva ishitse ku butegetsi itigeze yubahiriza abanyagihugu canka amategeko, umuntu yo kwibaza none kugwanira muri Kongo nivyo bizofasha abarundi. Kugwanira muri Kongo bava ko ari intambwe imwe mu ntambwe nyinshi zigirwa umuhari ugwana banakanyeshamba. Ede Tabara siyo ya mbere itaguye kugwanira muri Kongo. Unyene ubutegetsi bwa CNDD-FDD buko butegetsi. Mu ntambara yasonga mbere muri 1996 muri Kongo. Bari ko kugwana he? Bari muri Kongo. Igwani pepa ni moba. Hera ba CNDD-FDD bari ko baragwana. Ari mu Burundi. Ni fazi imwe muri fazi zindi zihari. Kandi karero ndagoreza karero. Muri 2014 ara twetera mu Rwanda. Yajiva he? Yaziranye ku mupaka w'i Buganda. Bari bavuye mu Rwanda. Rero ni fazi imwe umurwi ugwana kanyeshamba ugenda ujamwe. No kuvuga uhera ukiyubakira kure ahantu umwansi wabo ushobora kubashikira vuba vuba. Uvuga yuko uko ugenda utera imbere niko ugenda ubwinyota kuri utera ugira ibitero mu gace k'umwansi. None ko Uhuru Kenyatta babwira ati muvugane n'amareta mwaje muvamwo abanyekongo barankwa amahoro kuko ataco bariko barazira kuko ingwane z'abarundi si ingwane z'abanyekongo. Ntitwigeze duhakana n'umunsi n'umwe yuko twogenda mu nzira y'amahoro tukaganira na leta y'u Burundi. Ibibazo vya politika byatumye dufata imbunda basavye yuko bo twumviriza n'ubu nyene dushira hasi. Ego urakoze, reka tuje kwa Kire Ngoma, ngira ngo nawe aratwumva. Ngoma, wumvise ivyo Uhuru Kenyatta abasaba, wewe urabivuga kwiki muri FDLR? Ku bijyanye n'ibyo bita imitwe yitwaje intwaro y'abanyamahanga ibera ku butaka bwa Kongo, abantu nuko babikora bakoresha iyo mvugo ariko babanje bareba ikijyanye n'amateka agaragaza buri mutwe. Nkaba nagira ngo nongere nse n'ukwibutsa turi hano muri Kongo guhera muri 1994 ubwo twaje turi impunzi tuvuye mu Rwanda, aho FPR yari imaze gufata igihugu ikoresheje uruhimbo rw'umuheto. Kuba twaraje hano muri Kongo rero ntabwo twaje ku butumire, twaje kubera kaga
icya mbere nyamukuru akaba ari kiriya cyo kubura uburenganzira bwa kiremwamuntu, uburenganzira bw'ibanze bwo kubaho. Icyo nicyo nyamukuru gihatse ibindi byose. Ariko namwe babagiriza yuko mwari muvuye, babagiriza aho mwari muvuye mu Rwanda muhejeje gusasika inganda mugize genocide. Ayo ni amateka ashaje kuko ukuri kurigaragaza. Ntabwo duhakana ko ubwicanyi butabaye mu gihugu imbere, ariko kugeza magingo aya igikomeza kugaragara dushingiraho ni uburyo ubwo bwicanyi bwakozwe n'imbarutso. Abo rero bakomeza kuvuga ngo dukoze ibara, niba abandi bakomeza kudushiga icyo cyasha, ariko ubundi twe muri FDLR ko tubibona. Umukuru w'igihugu indege yarayihanuye, hasigaye ubwicanyi bukurikiraho ndengakamere, ahubwo nyirabayazana nicyo twita intandaro, nicyo twe dushingiraho. Naho abo abakoresha imvugo n'iharabika ryambaye ubusa. Ariko ntibiza gufuta abapfuye, ntibiza gufuta yuko hari abapfuye b'inzirakarengane bakorewe genocide. Ibyo turabyemera ko abantu barapfuye kandi natwe biratubabaza, ariko imvugo tutemeranya naho ni icyo kuvuga ngo genocide kandi ngo yakozwe n'abitwa abahutu. Ahubwo icyo dushingiraho niyo ntandaro, ubwo bwicanyi bwakomotse. Naho natwe rwose umunyamakuru dukomeje kubabazwa kandi twanababajwe na ziriya mpfu ndengakamere zabaye mu gihugu cyacu. None kuba mubabazwa n'impfu ndengakamere mukababazwa n'ibyashikiye u Rwanda, abanyekongo baza kuriha ubwicanyi mwakoze iwanyu bigenze gute? Aho niho nashaka kugira ngo ngwinyishu. Ubwo rero murabyumva nyine, natwe ubwo tumaze guta igihugu cyacu twaje twitwa impunzi nk'uko nari ndivuze mu kanya, ntabwo twaje dutumiwe. Ubundi umwanzi ngo aragahunga, twahungiye muri Kongo kuko ariho twari tubonye ka kuruwari, aho tubona ko bwaca kabiri. Uko umwanzi yakomeje kudukurikirana dusenyeraho amakambi, turagenda twirukanka hirya no hino, Kongo hasi yose tuyimarisha amaguru. Nabaye ngombwa rero ko dushaka uburyo bwo kwirwanaho, ari nabwo twabuye tuti tugombe dushyireho uburyo natwe bwo kugira ngo tube twasengera abacikacumu arizo mpunzi twahunganye. Kuvuga ngo tuba ku butaka bwa Kongo bari ukuvuga ngo ni ubundi bushuti, si ubundi bumanzi. Natwe ntabwo ariko twanze gakondo yacu, ahubwo duhari muri bwa buryo bwo gukomeza gushakisha uburyo bushoboka kugira ngo dusubire mu gihugu cyacu twemye tutubura, ari naho dukomeza gusaba amahanga ngo abidufashemo. Kongo irimo, ahubwo umuntu ashaka kuva ku izima bamugondozi. Ko muri Kongo iki kibazo kirakuraba kikaraba na Patrick imbere yuko nja kwa Piero, ko muri Kongo muriko muragwana nande kwabo mugwana mwabasize mu gihugu? Y'ukuri kuko tubayeho no muri Kongo, twe nta ntambara tuhashoza kuko ntabwo ari kuri gakondo yacu, ahubwo twe tuhangana n'umuntu wese ushatse kudufutsa ubuzima, ariyo FPR ikomeje kudukurikirana. Twe tuba turi muri position ya defense, bino ntabwo ari ikintu cya offensive kuko ntabwo ari ubutaka bwa Kongo birimo kumaranira. Ego Patrick, wumvise icyo kibazo mbere yuko nsubira nja kwa Piero, ngira ngo ugira icyo uvuze hama twaca tubandanya. Nagenda kubwire mu mwaka w'2018 hari mu kwezi kwa11 batewe n'amabatayo avuye mu Burundi, barwariye ahitwa Imurenge, utegwa n'amabatayo y'abarundi mu kwezi kwa 11. Turagwana gushika mu kwezi kwa mbere, hazindi batayo ziyongera ko zibiri turwanira muri Kiryama nyene. Abo bahavuye haca haza operation y'abaFARDC yo bita Sokorade, bagwanye na leta ya Kongo. Unyuma kandi mu kwezi kwa kabiri ngira ngo nko mu 2020 haza ikindi gitero cy'ibatayo ivuye mu Burundi, yaciye muri Tanganyika, iza turwanira aho bita muri Masanga. None munsi ko turavugana muri 2022 hambutse igikundi cy'abasirikare b'abarundi bivanze n'abo bita imbonerakure n'abajenesi bo muri CNDD-FDD bagwanye ico gihe. None munsi ko turavugana abo bantu baracari kuri buno butaka bwa Kongo. Iyongeye ko mu kwezi k'8 itariki 15 ndibaza yamba ntibeshe 13 yo hambutse iyi force y'abarundi batayo organique ihura n'iy'abarundi, abandi bakayita ngo ni force nationale yayo. None munsi ko turavugana bari muri tene bagwana buri munsi. Abo bantu tugwana n'abarundi barubitse n'inzira kazi Burundi, agitera na kimwe turagaba kuri leta ya Kongo abe n'umunsi n'umwe. Piero, ngira ngo wumvise ivyo imigwi y'abanyamahanga igwanira muri Kongo ivuga ku vyemezo vyafatiwe i Nairobi, nawe ukaba ari ngaha i Nairobi, wari ngaha muri bino biganiro. Wewe wovuga iki kuri ivyo bahejeje gushikiriza yuko bobo badahutaza abanyekongo
ko gutaha bikigoye ko amareta bavamwo batemeye ngo bagane badashobora gutaha ubivuga ko ikiga Pierrot we nk'umunyekongo uri mu mugwi ugwana w'abanyekongo ni ibintu bitangaje cyane kubona Kongo yarabaye ikanisa ry'abakristo bose baza kwinjiramwo u Rwanda n'u Burundi nimwe baza kugiramwo entraînement ndabanza mvuge kuri wo Rwanda wavuze ku Rwanda rw'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda gishirira Kongo yuko ibise bari aba FDLR bashaka kuja gutera u Rwanda ivyo bintu ni ibintu bitarimo kubera yuko kuja kubika umwanzi w'ikindi gihugu kiragushira mu bibazo FDLR yahindutse ubucuruzi bashizeho iriya itahuka ingando yo kuza nireba abahutu bari bahungiye muri Kongo bakaza babasubiza mu gihugu cyabo igisirikare cy'u Rwanda kikagenda kikabakorera entraînement kikabasubiza ku butaka bwa Kongo ariko ivyo bintu nta vyemezo bifitiye Pierrot kandi u Rwanda rwagumye ruhakana yuko rutigeze ruza muri Kongo gufasha abagwanyi abari bo bose ntabyo u Rwanda rwakwemera habe nanone uziko u Rwanda rukivuga ko rutari kumwe na M23 aba FDLR aba Red Tabara wewe usa nukumenga uratahura impamvu bariko baragwanira ngaho iwanyu jewe nta mpamvu ntahura jewe shaka yuko bava hano muri Kongo kubera ko nibo baduteza nibibazo baje kugwanira ku butaka bwabo ngiye hariya mu Burundi hariya kuri Red Tabara kuri Red Tabara ko ni nabo mubana ngaho kandi baranabagiriza yuko Red Tabara nabiroze bishambuka cyo kimwe nabandi bari ngaho baba mayimayi bayirunga mukorana kandi muri migwi ya Kongo twebwe turagwana turagwanira igihugu cya kitanyagwa tutazobura aho tuzoshira abana bacu mu misi zoza kandi bafite iyo migambi n'u Rwanda nirwo rufite iyo migambi kuvuga ngo rwagize agahugu gatoya ngo kabe gatoya ngo rukagira abantu benshi bagashaka ngo bazo ufate cya este bagaconkore bagishire ku Rwanda none ga Pierrot biroze bishambuke abantu babangamiye mu Rwanda nabo ni bande twebwe abantu batubangamiye ni twigwaneho nibo bantu batubangamiye abandi batubangamiye iyo Red Tabara iratubangamiye kubera uko cyabaye igikoresho bakaza guteza umutekano muke muri Kongo Red Tabara ije mu Burundi baje guhangana n'igisirikare kiri mu Burundi na FDLR ijabuke ije wabo ngira ngo abariko baratwumviriza barumva uko biroze bishambuke umugumwe mu yindi yari yitavye ibiganiro vya Nairobi ya gatatu utahura uko iyo migwi y'abanyamahanga yitwajirwaje muri Kongo ikibazo cabo corangira BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8 Reka rero tuje kwa Matumba umusesenguzi ngira ngo bumvise uko abana bariya baba abitwajirwanisho bo muri Kongo baba aba bimigwi y'abanyamahanga bari muri Kongo nabo nyene bitwajirwanisho bashikirije ku catumye baza muri Kongo nico bari kubarahakora ubumvirije aba bose wumva bari mukuri ikibazo wumva cotorerwa inyishu gute nabumvise ababene wacu bose ibyo bavuga rwose n'ubumva wese yumva ukuntu ikibazo mbese ari insobe reka mbere kuri uriya urangiza uyu mwene wacu Pierrot ashaka kuvuga ko ba FDLR bo batanahaba ko ba FDLR ari ibitu bibihimbano kandi mu kiganiro turi na Cure we uvuga ko ari wa FDLR kandi bakaba hari ico bagamije ko bashaka kuzataha bemye niyo terme yakoresheje n'abantu bahari bari muri Kongo bwana Pierrot wakomeza kuvuga ngo nabahutu baje kuresikla bakabagarura kandi turi mu kiganiro na Cure Ngoma ni porte parole n'umuvugizi wa FDLR noneho bakavuga ko bari muri Kongo na niho aza guhuriza na Patrick ngo kurwanira hanze nangwa kuba hanze n'iciciro cya mbere yuko bazakomereza batahuka ubwo rero nico gituma kumva ko nabiriya bihugu baturutsemo babatinya bazi yuko bari hakurya ariko ari nka etat
etape izakurikira nuko bazatahuka bemye, bivuze yuko bakwemererwa bagashyikirana na biriya bihugu baturukamo. Ariko wabivuze Siriyake ugitangira ko biriya bihugu cyane cyane u Rwanda n'u Burundi bose banangiye bakavuga ngo iya migwi ni iterabwoba, abandi bakoze genocide, takuntu bazicarana nabo. Ubwo rero bikaza gutuma nje nibaza kuri ririya jambo rya nyakubahwa Uhuru Kenyatta ryo kuganira. Uhuru Kenyatta aravuga ngo iyo migwi nigende iganire n'ibihugu yaturutsemo kugira ngo abanyekongo basigare mu gihugu cyabo batekanye. Nibyo we avuga. Ariko isomye amatangazo yose ava mu nama z'abakuru b'ibihugu bo muri aka karere ka East African Community, bose usanga bahuza ku jambo rimwe bati bagomba gushyira intwaro hasi. Ndavuga bariya bajya bitwaje ibigwanisho bavuye hanze bagasubira iwabo nta kondisiyo yindi bashyiraho. Batanabikoze bagagwanywa n'inguvu, batanabikoze bagakubitwa na ziriya nguvu zizaza nangwa zatangiye kuza za force regionale. None ukuvuga ko turi mu kintu gifunze, nta nzira zigaragara z'ukundi biriya bitekerezo bizahura. Mbese niba umwe avuga ati ntabwo nzaza mboshe, n'abandi bati reka wowe warasebye ntabwo tuzicarana. Hari ingorabahizi muri diplomasi kugira ngo ziriya point de vue zizashobora guhura. N'agasere Matumba ubwo umuntu yumvirije uko nyene Uhuru Kenyatta abivuga, ariko ugacura ugereranya nayo matangazo asohoka bisa n'ibintu bivuguruzanya. Umuntu yo kwibaza yuko iyo abakuru b'ibihugu bari hamwe hariho iciyumviro nkeka kidasohoka nk'ico cyo kwicarana nabo bantu bitwaje ibigwanisho, kuko nka Varsito w'u Burundi niwe arongoye ishirahamwe ry'ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika. Ariko uyu munsi igihugu ciwe kivuga kidashobora kwicarana nabo bantu, ariko Uhuru Kenyatta akavuga ati bakwiye kuza kwicarana nabo bantu. Izo mvugo ntizisa n'izivuguruzanya? Ntabwo zisa n'izivuguruzanya, ziravuguruzanya cyane ahubwo. Na nicyo kibazo uzi muri zingorane zo muri Kongo hari processes bita iya Nairobi, niriya y'ibiganiro ikuriwe na Uhuru Kenyatta ka facilitateur. Ariko hari niriya processes yo hejuru ya regional ukuriwe na President Lourenço wa Angola, uwe mbese wavuga ngo ashinzwe kugabanya umwuka mubi uri hagati y'u Rwanda na Kongo. Ariko mu cyiciro cyo hejuru cyo navuga cya diplomasi, abakuru b'ibihugu, imigenderanire y'ibihugu. Ariko ugasanga izo processes zose zigamije kugarura amahoro muri Kongo. Cyokora waje kwitegereza ugasanga zisa n'izidahuza. Ubwo rero nibyo bigaragara muri iya mvugo ya Perezida Uhuru Kenyatta, we yicarana bariya barwanyi b'abanyakongo nka mwene wacu Piero, bakamubwira ati twe kwifuza ko bariya barwanyi bo hanze bagenda bagataha bakanaja kuganira na za guverinoma zabo. Imitwe yose yo muri Kongo yose kuko nyizi ihuriza kuri icyo cyifuzo ko ba FDLR, ba ADF bo muri Uganda baritabara ko bakwambuka imipaka bagasubira iwabo, ariko bakumvikana n'ibihugu byabo. Ubwo rero niyo mvugo yo na Kenyatta agenderaho. Hari kibazo mu kanya uhejeje kuzana uvuga ati ibintu Pierre ariko aravuga byerekeye yuko abagwanyi baheze ba FDLR ati sico tuko urumva na Foka aramuvugiza turi kumwe mu biganiro. Ariko kandi haravuzwe ibitero canke ibikorwa bya gisirikare byayobowe n'u Rwanda bamumvikanye na Kongo. Uribuka umoja wetu barumvikanye nyima muvyibuka neza n'icagihe na Vitali Kamere yarongoye inama nshinga amateka batavyumvikana ko na Kabira akarinda amukura ku butegetsi bw'inama nshinga amateka. None ko ico gihe umoja wetu bavuga yuko ikibazo gisa n'igitorewe inyishu abo bandi bavuye.
ibyo wese twabibaza Kirengoma uko barokotse ariko tukuvuga ko ntabwo ari ubwa mbere mbese biriya bihugu biva hanze bikaza bikambuka imipaka ya Kongo bakurikiye bariya barwanyi babarwanya, ariko kubona Bangoma Kire bakivuga byerekana nyine ko bitazashoboka ko bariya barwanyi yazarimbuka ku ngufu za gisirikare. Nicyo gituma tuvuga tuti bashake ukuntu bakora diplomasi nziza kugira ngo babone igisubizo nyacyo. Naho ubundi FDLR wavuga ngo barabamaze mu mwaka w'ibihumbi 2018 ndumva ariho hari abakuru ba FDLR benshi bishwe muri Nord Kivu, muri za Rucuro, ba Mudacumura, ba Afrika. Muri 2009 muri Sud Kivu hari abasenerde bishwe, n'abandi bataha mu Rwanda, bamwe wenda wavuga ngo ku ngufu, na n'ubu baracyahigwa ariko ntibashira. Nukuvuga ko rero ni nabanda gutahura rero ni nabanda gutahura umuntu yo ashobora kuvuga yuko inguvu zabo bantu zishobora kuba atari inguvu z'igisirikare canke inguvu za politike niko no vyita, ariko zikaba inguvu z'ivyiyumviro ico n'umuntu yo kwita ideology. Inguvu za gisirikare zizashoboka zo kuvuga ngo bazarandura imizi ya groupe yose baranduke bashire, kuko tuvuga mu Gifaransa ngo éradiquer. Ibyo byo tibishoboka, hazanarokoka abantu bamwe, kandi mu gihe bizaba bikozwe nabi bariya babiri nangwa batatu barokotse niba bari bafite ya ideology yo mu Kinyarwanda bakunze kwita ngo ni ingengabitekerezo. Mu gihe bakihari baba banagitera ubwoba babandi bayitinya nubwo babaki. Nico gituma muri Kongo mu magambo avugwa rimwe na rimwe na perezida nangwa n'aba muri hasi bakunze kuvuga ngo mbese ba FDLR ko basigaye ari bake ko bataheri ku butegetsi, kuki bakibavuga nga pretext. Na Pierre niko yavuze ati barabitwaza, ariko wumvishije ibyo ya mwene wacu Kirengoma avuga, baravuga ati oya turahari, dufite uko tubaho, uri mugwi ufite ukubaho, ufite uko wiyubaka kugira ngo udashira. Kire yabivuze neza ati guhunga nakaga, baba barota buri munsi guta, none si bazataha bati. Ibyo ni nabyo na Patrick yagarutse ko yavuze ati mbega abari ku butegetsi uyu munsi mu Burundi ntibagwaniye muri Kongo, abari ku butegetsi mu Rwanda ntibaje bava muri Uganda, ukumva yuko bafite icizere ko ejo nabo byogena nkuko. Hari story yo guhunga no guhunguka uzanye intwaro nawe ugafata ubutegetsi. Ubwo rero nabiriya bihugu mu gihe bicaye ku butegetsi bazi uko hanze hari abantu, nubwo baba nangwa batatu nangwa bane, bashobora kwisuganya n'imyaka 50 ariko bakazaza banafite amatwara. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Twagiye turayaga imwe yagiye iravuga yuko batumbikanye ko badashobora gushira ivyo bigwanisho hasi, iyo mitwe canke imihari y'abanyamahanga itwaje igwanisho itavuye muri ico gihugu. Reka tubande tuvyumvize abo twavuganye. Twaje hano mu biganiro hano muri Nairobi, ariko titwanyuze kuko batubwiye ngo dushire ingoho hasi, twabyanze. Twababwiye ko imbere yuko dushira ingoho hasi aya magroupe armé étranger ari muri Congo abanze shira agarukira iwabo. Ico kintu twababwiye ataragaruka iwabo titufite gushira ingoho hasi. Tuzi yuko dufite amagroupe armé yavuye mu Burundi ari iwacu, hari amagroupe armé yavuye mu Rwanda ari iwacu, yavuye mu Buganda ari iwacu. Ayo yose nabanza agaruke mu gihugu ciwabo, hanyuma tuzashira ingoho hasi. Ico badusaba turacemera, ariko hari ico tubasaba natwe.
nibakureho ino mitwe bayirukane isubire iwabo twebwe turi tayari gushira intwaro hasi ariko rero ntitwoshira intwaro hasi mu gihe babandi bateye ikibazo batarava aho bari icyo dusaba natwe nibagikore bazagikora mu gitondo natwe saa sita tube twazishize hasi turi tayari. Je donne juste un petit exemple par rapport aux conditions de déposer les armes. Ndatanga akarorero gato gusa ku byo basaba byo gushira ibigwanisho hasi. Notanga akarorero ko umwana ari mu cumba afise inkoho imwe mu gihe abashaka kumwica binjiye mu nzu bafise inkoho zitatu. Ugacuza ugasaba uwo mwana gutanga iyo nkoho imwe afise ariko ntibake bamwe bashaka kumwica inkoho zitatu bafise. Uwo mwana wo mwizeza gute umutekano wiwe asubije ico kigwanisho. Nukwihweza neza uko ibintu bimeze. Ntituri ngaha ngo dushigikira abanyekongo bitwaje ibigwanisho, ntituri ngaha ngo tugwanye uca nkuriye, ariko dushaka umusaruro kuvyo twaje gukora ngaha. Sematumba tubandanije umajama vunaguye uravyumvise ni navyo wagira utangura utandukire mu kanya murabona yuko ibi biganiro ugeranje n'ivyo n'umusaruro bariko baravuga bavuyemo uko aba bantu babivuga murabona ko ibi biganiro koko ari byo nzira byo yotuma amahoro agaruka muri Kongo ibi cyane byabereye intayiro byahuje imigwi Rwanda y'abanyekongo mu majambo make ya nabaye nkuseka kuko numvise bariya bavuga ngo bazashira intwaro hasi ari uko bariya bava hanze bitwaje ibirwanisho nabo bashize hasi ariko se siriya uzi ko iyo mvugo nayo unayumva hagati yabo barwanyi bo muri Kongo hari abavuga ati tweba PSLS ntabwo twaba bambere gushira intwaro hasi niba NDC renove batayishize hasi ubu noneho barahagurutse benshi groupe zarmées zo muri Nord Kivu hariya za Masisi na Rucuro bati twese noneho turahagurutse twongeye gufata intwaro ko turwanye M23 turi muri environnement mu karere kusanga buri groupe ibona indi groupe nkariyo kwibangamiye kandi unashire ko yuko hariho n'imigwi y'abanyekongo yitwaje ibigwanisho ifasha iyo migwi y'abanyamahanga kugwanira muri Kongo iri argument kwitwaza ngo bazashira intwaro hasi ari uko bari abava hanze bazishize hasi ko bayikoresha niyo bavuga kwindi mitwe baturanye y'abanyakongo kagombye kuba ibiganiro nyabyo. Patrick wumvise abari mu biganiro Nairobi imigwi igwana musanzwe mu bana ngaho harimo ba Piero bizo bishambuke banavuga imbere ko munakorana mwebwe ibyo bintu bavuga murabona ko mwiteguye kubishira mu bikogwa Ego twarigaze no kuvuga yuko atamugwe n'umwe turakorana gushika no munsi ariko niyo hagiriho dukorana tuzomenyesha abarundi n'amakuru mwebwe ikintu cyo n'igishaka gutuma dushira imbunda hasi cyatumye tuyifata akindi kintu na kimwe gutuma twadushira nko hasi twadushira nko hasi uko babanje kadre dialogue nziza tukumvikana ngena Burundi abintwaro yahikiye mu mategeko ariko mukurindira ariko mukurindira urumva umunyekongo ariko arahapfira kandi atari yazanye iyo ntambara ega natwego mu y'amafarati ikunde cyane ngo tudapfa ntambara yagoye nyambe ntambara ko twabuze inzira iyo ari yo yose twarita kubera hari ibibazo biduhanye kubera rero amagrupe yo muri Kongo nyambaye imbaye runaka yanse gutanga ibigwanisho cyane gushira hasi ibigwanisho kubahiriza amasezerano ete tabane kiri nkora kubera bigenda uko dufite programme turagira ngo dufite duharanira dufite ibintu byumvikana ko je politique tuko turakurikirana undi muntu numwe ashaka kutubwira ngo shira ibigwanisho hasi cyatumye dutora ibigwanisho bidakemutse murakoze. None ga Patrick ko hariho abanyagihugu b'abanyekongo bakomindura bavuga yuko mubagira kwibitero mukabatwara inka mukabicira imiryango abo bantu bariko baraziriki ibintu sivyo n'ibinyoma leta tabara nta gitero na kimwe uragira uvabaho ku muhana w'abasivili ikatuje kwakira nawe kirengira ngo wumvise ibyavuzwe byose wumvise n'ivyo imigwi igwana y'abanyekongo isaba kandi baranavuga yuko naco ndakigaruke koko namwege mukorana n'imigwi y'abanyekongo nyene naho ariko barasaba yuko mubanza gukinjura baravuga baravuga ko mukorana na zanyatura mwebwe mugiye gushira mu ngiro gute gushira mu ngiro gute ivyo imigwi igwana yo muri Kongo isaba ndahubwo yakwibaza ija kubaho yabayeho kubera iyo mitwe y'abanyamahanga ikorera ku butaka bwa Kongo mu by'ukuri njye numva yari amatakira ngoyi ahubwo ni ukureba bamwe mu bavuga ibyo ngibyo
bakorana n'umwanzi wo hanze ya Kongo. Ubwo kuba bavuga ko ngo intwaro hasi ari uko iyo mitwe y'inyamahanga itashe iwabo, aho n'urwitwazo ni ugusubira inyuma bakareba niba koko kugira ngo bemere gufata izo ntwaro mu gihugu cyabo ari ukubera iyo mitwe y'abanyamahanga iri ku butaka bwa Kongo. Ikindi rero aho mwavugaga ko ngo haba hari imitwe y'abanyekongo twaba dufatanije hano ku butaka bwa Kongo, icyo rwose twagiye akagiye kubona kera nta kuri kurimo, kuko nk'uko nanabisobanuye impamvu zatumye tujya dufata intwaro zitandukanye n'izabo, ntabwo twavanga ibibazo by'abakongomani n'iby'u Rwanda, ahubwo na leta ya Kongo barayishiramwo yuko ibaha ibigwanisho. ibyo ni byaharabika nyine, murabona nyine uko ihanganye na leta ya Kigali. Ubwo urumva baba bagomba gushakisha impamvu nyine yo kugira ngo baharabike ubuyobozi bwa Kongo, cyane cyane ko nyine bahora batugira urwitwazo. Intambara zabaye kuva kera na kare, bagera za Gisangani, bagera za Gitona, bagera hehe, ni FDL bashakaga. Ntabwo dufatanyije n'aba-FARDC, dufatanyije n'iyo mitwe yindi, kuko impamvu zatumye dufata ibyo birwanisho zirasobanutse, bitandukanye n'iz'abakongomani. None Gakire, kubera iki muhiza mugagira ibitero mu banyagihugu banyekongo, uko mwumva yuko muriko muragwanira agateka kanyu, muvuga yuko atawubafasha, ariko barabidogera bavuga yuko mubahohotera, mukabiba, mukabica abo n'abanyagihugu banyekongo mu gihe muba mukarondera ibi na biriya. Imyaka tumaze hano muri Kongo ubwo niremereye duhunga, imyaka 28 irashize. FDL zo kuba zashingwa deja ubwo ni ukuvuga ngo ni imyaka 22. Icyo gihe cyose rero tumaze ku butaka bwa Kongo, usibye babandi bashaka kuduharabika bafite impamvu nyayo bagamije, abo ngabo ni babandi bakorera umwanzi bashaka kugira ngo baduharabike. Ego ariko abanyagihugu bwabo baravyivugira, hari abo twavuganye baratubwira amabibaro babona kubera imigwi igwana y'abanyamahanga ifashanije n'imigwi y'abanyekongo ubwabo. Reka washaka unabumvirize ivyo bavuga. Bari duturanye n'amoko neza yandi, izindi zose zituye hano duturanye neza. Reba itabara iraza iza kumara inka zacu, abantu iricira amara heririya za Rurambo. Ese reba itabara niyo yakomeje ifatikanya n'abo bayabiroze bishambuke, ariko cyane niyo yadukoreye amabi yose. Wewe ku giti cawe nk'ibintu abo muri rede tabara na biroze bishambuke bagukoreye n'umuryango wawe ni nk'ibiki? Banyambuye inka zanje zose, bantwikira amazu, banikira abasaza banje n'abana. Abo wita abana bawe, abo wita basaza bawe nabo mu muryango w'abanyamurenge nibo ushaka kuvuga? No mu muryango wanje bwite narabatakaje. Ibyo bitero uvuga byabaye ryari? Mu mayinga birashize hagaze ibitero kabiri kose. Ego kabisa ubure dutabara mu minsi ishize yaraje mu mihana yacu itwika amazu, yica abaturage, itunyaga inkira zijana kabisa ahantu bita za Rugezi kabisa niho bari. Kabisa naho bari batemuriza, batera Gakangara, batera za Kabingo na za Miko, aho hose kabisa bahisha abaturage banyaga n'inka zaho. Wewe ku giti cawe hari ikintu Red Tabara n'imitwe bari kumwe imaze gukononera? Yo byinshi cyane, yanyiceje bundi mukuru wanje ijana n'inka ziwe zacu zose aho zari zirira zijana kabisa. Aho hari ryari? Ibyumweru bibiri. Niho mukuru wawe bamwica? Ego kabisa baramwishe kabisa bajana n'inka yararagiye. Mukuru wawe yitwa ngwiki? Mukuru wanje yitwa Jean Claude. Niwe bishe? Ego. None ikikubwira ko aribo bamwishe ni giki? Bariko amatubwira mu Kinyarwanda mu Kirundi turabumva kabisa, kandi bari kumwe n'abari babazanye mayimayi y'abafureri atubwira ngo yazanye Red Tabara ingabo zo kwagisiga kabisa ngo twarananiranye. Hariho natwe bahafatiye aho ngaho nyine avuga kuko ari ingabo za Red. Hafi abaturage 6 akomereka abandi 12. Urumva yononye ibintu byinshi cyane kova ya mbere, irasiragaruka kandi nyuma kandi yasirongera iratwika kandi amazu naho yica abantu 7 akomereka abandi 6. Bakorana n'abandi? Bakorana na Bishambuke. Kimara kugeraho bita mu Bwiza ni hasi n'igicanga. Ubwo abanyatura n'abamayimayi na FDLR bagiye baza bakatubwira ngo tuveho, ngo tuje ngo iyo twaturutse ngo tuje wacu mu Rwanda,
bakaza bagatwara n'ibyo kurya umuntu yahejeje. Wewe ku giti cawe ikibe bagukoreye n'igiti? N'igitoki. Ku giti cyanjye baje nko mu rugo ahantu nari ntuye bajya mu murima wanjye batangira guca ibitoki. Bari no kunyirukaho ngo ninsubire ngo iwacu mu Rwanda. Aho mwahungiye mubayeho gute? Aho twahungiye nk'ubu nari mfite umwana w'umunyeshuri wabaga hano Igoma, turi mu kazu ke nimwe turi twese. Ntabwo tubayeho, ntabwo turabona ubufasha. Muhaba muri bangahe? Turacyari kureba uko tubaho. Mpabayeho n'abana banjye 5. Inzu y'icyumba kimwe yabagamo. Ubundi mwari musanzwe mubanye gute n'abandi banyekongo baba ngaho? FDLR itaraza mbere yuko ihungira muri Kongo twari tubanye n'abandi banyekongo neza. Patrick, niwe mpera ko wumvise ingene ibyagiriza bimwe twako turavuga mu kanya barabagiza ko mu bibinka barabagiza ko mu bica ngira ngo ugira icuvuze mu majambo cyangwa 3 mu kanya turasozera ikiganiro. Ari gihe intambariza ibihoye kaba byinshi abavuga bakavuga ibica nk'ibiriye. Abantu rero bamaze gutangura politike yo kwankisha umuhari. Abantu bagiye muri politike yo kuvuga yuko ari dutabarikira abantu. Hariho umugwi uvuga ubwoko bumwe mu bwoko uri muri Kongo mu misozi miremire z'abanyamurenge baravuga cyane yuko Leta Tabara iri kirabica. Ariko ndavuga yuko Leta Tabara atakibazo ifitaniye na buri munyagigore wese muri Kongo. Ariko iyo hari umwana ahari hose bibaye ngombwa turamurondera tukamukurikirana. Habayeho mu 2018 Force ya mbere ya reconnaissance y'abarundi ganwa n'abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge nk'uko babivuga bari mu mugwi witwa Gumino. Ayo barongo bari mu koloneli yitwa Shaka Nyamusaraba. Iyo force yarayizanye ayishira ahantu yita muri Murambi. Barateye aho hantu hari icyo kirindiro. Muri Rurambo ahitwa muri Kagerigeri. Uwo mugabo nyene hadoze indi force de reconnaissance y'abantu 70. Baduga yo kipa muri Kagerigeri. Bambuka hirya bita mu Rubirizi bajenga amakambi. Abo bantu twarabateye. Ariko ego nta muhana w'abanyagihugu tugeze dutera nta muntu tugeze twombora umuntu atagwana uwo mugwanya gute. Umuntu atayikora akora. Hari n'uwavuze ko mwayishe mwene wabo yitwa Jean Claude. Wowe ibintu yavuze sinanabitaga nabuke. Abantu twe naho turi. Kirengoma nawe ugira icuvuze mu majambo make kuri ibi babagiriza wumvise umupfaso n'ingine avuga yuko mwamutemeye ibitoke muranamutuza. Ibyerekeranye no guhohotera abaturage ni kimwe mu bintu twamagana kandi tutazigera dukora. Ubwo rero kuba atanga ubwo buhamya birashoboka nk'uko bitanashoboka. Hari icyo bita tekinika y'ikinamico abantu batangaza temuwanyaje ibyo bitarigeze biba. Ibyo bitewe n'iki nuko umwanzi ari kubakoresha. Ikindi nanone aka karere murabona nyine k'uburasirazuba bwa Kongo nubwo nyine murimo muvuga nyine turi ku kiganiro kijyanye n'imitwe ngo ikomoka mu bihugu byo hanze. Murabibona ko nyine avec iyi mitwe inganica ifite ibirwanisho. Nta gitangaje kuba n'abandi bakora ayo makosa ariko akitirirwa les FDLR. Ego reka tugende tugira ko Piero wavyumvise ko abaturage abanyagihugu bavuga yuko hariho ibitero mwakoze muri kumwe na Leta Tabara nawe nyine mu majambo make cyane utubwire ko ivyo bitero hari ico biziko. Abaturage bavuga ngo turafatikanya na Leta Tabara no kubesha tituzi intego ya Leta Tabara. Leta Tabara yaje muri Kongo iturutse nko mu Rwanda. Twebwe abantu bose baza ngo batuse nko mu Rwanda batumwe baturuka mu Rwanda ntabwo twavugana ngo turabana nabo niko twaje guhura na bene abo bantu. Turiko turasozera mu minota itarenze 2 utubwire wewe ku bwawe icokogwa kugira ngo iyo mihari y'abanyamahanga yitwaje igwanisho ive muri Kongo amahoro aboneke mu minota itarenga 2. Kogwa no kuvuga u Rwanda n'u Burundi bagire dialogue bahamagara bari abagwanyi babo bagende baganira. Nimba u Burundi n'u Rwanda banze kuvuga ngo ntibaganira n'abari bagwanyi babo, communauté internationale ihagarare ishiri gitutu ku Rwanda n'u Burundi bavyemere cyangwa nimba nabo abagwanyi babyanze EAC iri force yaje kure guhagarara ihaguke ibashire igitutu bagasobora kuza bagira imyitozo muri Kongo. Urakoze cyane abariko baratwumviza muri atubabarira ka telefone ka Piero kagoranye reka tubandanize kwa Patrick nawe inyisho wota kugira ngo mwebwe nk'ugwaruka rw'abarundi muri ko muragwana muri Leta Tabara mutahe musubire mu gihugu cabavyaye muteze imbere
uburundi n'abarundi mureke abanyekongo nabo bagume mu gihugu cabo mu mahoro n'umutekano hokogwa iki ikintu tuvuga muri leta no munsi kugira ngo amahoro aboneke nuko haboneka inzira mu kurondera amahoro abantu bicarana bakaganira kuvuga ngo hawaguruka ingabo z'uburere kunuku ibyo sivyo byoje imbere kubera niba i Burundi twafashe ibigwanisho kubera iyo nyangwa y'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha ivyo nivyo tugomba ko habaho rehabilitation ya Corridor Arusha hanyuma tugaca dutegura amatora akaba amatora ahurikiyemwo abantu bose. Okay, hanyuma kire nawe ugire ico usozera uvuga kugira ngo aba FDLR bashobore gutahuka mu gihugu cy'u Rwanda bareke abanyekongo babe mu mahoro hanyuma ikibazo c'abanyarwanda gitoregwe inyishu mu Rwanda aho uko gwiki. Ntabwo natwe rwose dushimishijwe n'umutekano muke ukomeza kurangwa muri kano karere k'uburasirazuba bwa Kongo nk'uko twabisobanuye n'akaga. Ubundi intambara ngo yasenye ntiyubaka nta na rimwe FDL zigeze zishyira imbere intambara y'amasasu ari nayo mpamvu nyine zakomeje kuvuga ziti hagombye kubaho ibiganiro hagati ya leta ya Kigali n'abatavuga rumwe nayo nyabo. Ubwo rero naho tugitsimbaraye ahubwo nyine ayo mahanga nadufashe ntabwo kuba mu buhunzi ari icyubahiro ahubwo nibuze uko ngira kandi nabigiramo ubushobozi koko nta kidashoboka. Ibyo bavuga ngo u Rwanda n'u Burundi ngo ntibashobora kuva ku izima by'umwihariko mfashe nk'u Rwanda none se bananirwa umuryango mpuzamahanga icyangombwa ni igitutu bashyira kuri iyo leta naho nk'uko dukomeza kubisobanura kuba impamvu zatumye twiyemeza kujya ku rugamba ziriho kandi tuziha ukuri nta kindi cyazikuraho usibye ibyo biganiro tuvuga tugomba kugirana n'igihugu dukomokamo. Ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Radio Kisoro FM iri muri Uganda. Matumba wewe uri umusesenguzi urabona ibi basaba bose bagarutse ku kintu cerekeye ibiganiro ariko nkuko twabitanguye tubivuga ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda bivuga ko bitoganira n'abitwaje iterabwoba mbere nko kuri FDLR bo bakaba bagizwa kugira genocide mu Rwanda ko ataburyo nabwo bashobora kugira ibiganiro n'abantu bakoze ishano nkuko bavuga mu Kinyarwanda. Wewe nk'umusesenguzi iyo nzira canke iyindi nzira wobona ko yotuma mu karere ko museruko bwa Kongo ikambere no mu karere k'ibiyaga binini hagaruka amahoro n'umutekano byogenda gute? Yewe ico kibazo ni ingorabahizi pe kuko nkuko twatangiye tubivuga usanga impande zose ushaka aho bazahurira ukahabura. Hari ibintu bigenda bigaragara n'icambere nkuko twabivuze mu kiganiro ari ubwa mbere biriya bihugu bishaka gukemura ibibazo bakoresheje ingufu za gisirikare ariko ibibazo ntabwo byigeze bishira. Twumvise muri kariya jambo ko Uhuru Kenyatta yavuze ati nibagere baje kuganirira iwabo basige abakongomani iwabo nuko mutabaye ati mbese nibyo bariya barwanyi bava hanze bakora nabi mu gihugu nangwa hari aho batoteza abaturage bo bonyine bavuze ko bisuganya bari muri iki gihugu cya Kongo none se bisuganya badasahura none se bari iwabo none se amasambu yo muri parike ya Virunga bagiye kuyamara bahingamo bahiga inyamaswa n'iki bimba n'inzahabu kuvuga mbese nibyo bituma nako karere kadatekana kuko buri mugwi aho ugera usanga wakwibeshaho udashatse no gutahuka. Ariko dusubize nyine kuri ico kibazo ni ukwizera ko inzira za politiki ziriya Tshisekedi bari kubwira ngo bazikoreshe mu gushakira umuti bariya barwanyi b'abakongomani ko buhoro na bariya abadiplomate bo hejuru bagombye kwagura imiryango ya kidiplomasi kugira ngo wenda abagirizwa terorisme nangwa abandi bakoze ibyaha bikabije birenze kamere
banyure mu butabera ariko abandi babona inzira zo gutaha. Nzi ko hari mekanizme mu Burundi baravuga ngo yego impunzi n'abari bari mu Rwanda baratahutse n'abandi gushaka yatahuka ariko ntabwo bihagije. No mu Rwanda baravuga ngo urataha ukinjira ukagera mu tobo hanyuma ugakomeza, ariko kubona hari abandi bagifite icyo cyoba abantu bagombye kugikoraho bakakiganiraho abakuru b'ibihugu, nuko bakavuga ati okay, turebe ukuntu abantu bo muri aka karere batakomeza kubaho bunyamaswa. Nta cyizere kinini mfite kuko iyo nsoma ari amatangazo yose ava muri biriya biganiro byo hejuru ya heads of states, bose bavuga ngo doivent déposer les armes et se rendre sans condition. Bategereza gushira ibigwanisho hasi bagasubira iwabo atagisabwe. Ntacyo bashobora gusaba nangwa kuvuga ngo ni mumanze mukora iki nibwo turataha. Ubwo rero biriya byo bacyure bari kuvugana na ba Patrick ntabwo byumvikana muri iki gihe. Ubwo nicyo gituma avuga turi muri impasse. Kandi ngiye no kurangiza kuri bya bindi warangirijeho n'abaturage n'abariya bitwaje ibirwanisho b'abakongomani bavuga bati natwe tuzashyira intwaro hasi, bariya bakizifite. Ni ukuvuga ko taho tugiye taho tuvuye. Murakoze cyane rwose, reka ndabashimire cyane muri kino kiganiro kuba mwacitavye. Reka mayishimire wewe nyene Sematumba Onesphore, urakenuye cyane kuba watwitavye. Urakoze urakoze, naje ndashimira abagenzi bacu twahuriye mu biganiro n'iki kiganiro. Patrick Nahimana, umuvugizi wa gisirikare wa Red Tabara, urakoze. Urakoze mshenga nawe Siriyate. Ingurukiye n'abagenzi barasawiye mu kiganiro. Ego urakoze cyane. Hama rero kandi ndashimiye Kire Ngoma, umuvugizi wa FDLR, urakenuye cyane. Namwe ndabashimiye bwana munyamakuru n'abandi bose twahuriye twihariye urubuga. Urakoze cyane gose. Piero Karuba, wabiroze bishambuke, nawe urakoze kuba waje muri kino kiganiro.